birashika ko haba ingorane hagati y'ibihugu biturutse mu bwoko mu kumvo zinyuranye, ariko hariho inzira yo gutorera inyishu bene ivyo bibazo. Dufatiye kubaserukira ibihugu vyabo muri ivyo bihugu bibiri, dufatiye kubashikiranganje, dufatiye no kubakuru b'ivyo bihugu, barashobora kuja mu biganiro bakavugana ingorane zihari, ariko batagombye kuja ku maradiyo no gutukana nk'abungere nkuko tumaze iminsi tuvyumva mu mugambwe CNDD-FDD iriko uravuga u Rwanda. Ico tugomba kumenya nuko ico kibazo c'amoko leta y'u Burundi cane cane umugambwe uri ku butegetsi warashatse kukizana kugishira imbere, ifatiye ku myiyerekano yari kwiraba. Barashatse kuvyitirira amoko, ariko byaragaragaye yuko abantu biyamirije kirya kiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu ciyamirijwe n'abahutu n'abatutsi bo mu migambwe inyuranye. Iyo mvugo ya leta cangwe imvugo y'umugambwe CNDD-FDD ni imvugo ica ku ruhande inkomoko nyamukuru zo guhunga kw'abarundi. Ni imvugo kandi itaza ikemura ikibazo ngaha dufise ngaha mu Burundi. Mu ncamake novuga yuko ari uguhunga ikibazo koko abarundi dufise ngaha, kugira ngo tuvuge cane u Rwanda kuruta u Burundi. Ariko turamutse dutoreye inyishu ibibazo dufise ngaha mu Burundi, nta mpungenge yuko nico kibazo c'abanyarwanda copfa kiva mu